Liebe Geschwister, ganz herzlich grüßen wir alle im tollen Namen. Bonjour frères et sœurs. Je vous salue tous. mwaramutse bene data bashiki bacu bakundwa ndabaramukije mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ihr seid alle zahlreich gekommen, so fast wie zu früheren Zeiten. Comme Alle, die zu Besuch gekommen avant, tous ceux qui sont venus, nk'uko byari bimeze abaje mwese turabifurije kaze, directement des pays, haba abavuye mu bihugu by'i Buraya, l'Autriche, muri Autriche, la Belgique, muri Belgique, mu Bufaransa, mu les Suisse, Pays-Bas, de la Roumanie, muri bien Pays-Bas, mu sûr, Roumanie, la Slovaquie, Czechoslovaquie, Slovaquie, aho mwaje muvuye hose n'abo mu Budagi, nous sommes ici turi hano pour écouter la kugira ngo parole de twumve Dieu ijambo ry'Imana, et expérimenter nouvellement le Seigneur ukundi gusha tugire umwimenyerezo w'umwami d'une bénédiction quelconque. kuri twebwe se umugisha uwo ari wo wose, Désirons ariko turifuza yuko umwami ubwiwe asohoza amasezerano yahaye kino gihe mu buzima bwacu. Cyo gituma twakoranye, et nous hanyuma à cela. Je crois que hier, ibyo nibyo twiteze. Ejo twararose mwene datano wo muri Canada, nous saluer après la réunion twaramurambukije n'umuryango wose, ubu uyi bari Buraya et ils sont aussi chez nous. kandi bari iwacu. Umwami Puisse aussi te bénir toi. aguhezagire wowe n'umuryango wawe mu buryo Nous bwinshi. levons maintenant Turahaguruka hanyuma cette réunion. iki gikorane tugicegurire umwami. Père Céleste, Data wo mu ijuru, amashimwe no guhimbazwa pour la fidélité et la grâce, kubw'ubwizigirwa n'ubuntu ubwo uwamutugirira ukundi gusha. Turi hano twakoranye en ton nom, mu izina ryawe, kandi warasezeranye kubana natwe quand nous sommes rassemblés en ton nom, iyo duteranye mu izina ryawe. Ube hano dans ce temps, muri kino dans gihe, lequel nous sommes ici icyo rassemblés, twakoranye parle-nous par ta utubwire parole. ucishije mu ijambo ryawe. Aide, Seigneur, Ufashe mwami kugira ngo ku mpera ntitube abantu gusa baba barumvise ijambo ry'Imana, ariko kandi batabawe Mets tout ce que nous avons entendu. kugira ngo ibyo twumvise kuri wowe tubishyire mu bikorwa. Turagushimiye kubw'ubwizigirwa mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Nous voulons peut-être Turagomba kumbure chanter deux cantiques kuririmba indirimbo zibiri. de ce livret. Nous commençons Muri kino gitabo turatangura ni nimero ya 19, hanyuma le signal de la victoire. ikimenyetso cy'intsinzi. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Ikimenyetso cy'intsinzi kimaze kwakaka mu ijuru, igitsibo cy'ubwiza kimaze kuba imbere y'amaso yacu. Viens combattre encore, dit Jésus à tous. Umwami Yesu aravuga ati, atubwira twese ati, nimubandanye mugwana, ego nanje mwami wanje ndagusavye, ndiko ndagwana ndi ku mavi. Umwansi naho yobyura ingunza, Yesu aradutabara. Ne perdons point courage, Twe ntiduta ivyizigiro, bigumana natwe. je viens combattre encore. Ndaje ndacarwana, niko umwami Yesu avuga, abwira twese. Ego umucunguzi wanje ndagutakambiye, ndiko ndarwana ndi ku mavi. Suivons amis la bannière du Sauveur, Dukurikire ibendera ry'umwami ku musaraba. que notre armée entière se Ibigwanishwa byacu byose
Je viens combattre encore dit. umwami aravuga ati ndaje nimubandanye kugwana mwese. Et voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée. Dufate inkota mu biganza byacu, inkota yama inesha imisi yose. Umwami aravuga ati ndaje nimubandanye mugwane. Abwira twese. Amen. Amen. Loué et exalté soit le Seigneur. Que cela soit ici. Nihahimbazwe umwami dushobore kugenda tuje imbere muri kino gihe kidasanzwe caserutse ku bwacu ubu. Turarimba indirimbo igira kabiri 21. O gitandara cibihe unyemerere nguhungiremwo. Yesu wamfiri ndondera ubuhungiro muri wewe. Amaraso yawe anyeze. Amaraso yavuye mu rubavu mu bikomere byawe anyoze ibyaha ibwabitanyo. N'umwete wacu wose bingizu udukura kwizaho mwami nta na kimwe nzanye, umusaraba wawe wonyene niwo umfasha. Nje atana kimwe nzanye, ariko nje ku isoko aho ibyaha vyogerezwa, abanyabyaha bagakizwa. Ni muri wewe nkiri hano hasi, ni Yesu wapfuye ku bwanje, undeke nguhungiremwo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Mbere yuko nsoma ijambo ryo mu Baheburayo 13 nk'ijambo ry'intangamarara, hariho ibintu bibiri cyangwa bitatu byo kuvuga. Nabonye ko no munsi dufise ikamera ya kino gice ca mbere ni ikoreshwa kandi bica bitangwa mu buryo mpuzamakungu. Hano twagerageje kuri site web twagerageje kuvuga, ariko hamaze kuba ibibazo byinshi ukundi gusha mu kubyerekeye igikorwa cy'ubuvuga butumwa n'ingene ibintu bizobandanya hano kuri centre missionnaire Krefeld. Nuko rero bene data n'abashiki banje, uko ijambo rigomba kubandanya ritangwa, rigomba kubandanya kwiragizwa, tuzobandanya kubikora
hariho igice cyo mu bikorwa cyakoretse hano ibintu bizobandanya nk'uko gushika uno munsi twari tumenyereye kubikora. bene data na bashiki banje bari hano abakora igikorwa cyabo hano kuri centre missionnaire, haba mu biro, haba mu gusohora ibitabo no kurungika ibintu byabo byose, umwe wese aho yakorera. iyi myaka yose barakoze kandi baregeranije ibintu, bagize imyimenyerezo myinshi cyane hamwe na mwene data Frank. turazi yuko ibintu byerekeye ibikenewe mu munsi ku wundi birabandanya. nubwo biri uko, hariho kandi n'amabango menshi ayo mwene data Frank yakora. turafise twaragize inama mu yingari heze n'abakozi aho. rero umwami azodufasha kugira ngo ibikorwa bitandukanye bigomba gukorwa hamwe n'ubufasha bw'umwami n'ubwenge bizoshobore gukorwa. aho rero ntimuhagarike umutima, umwami azoturongora, azodufasha kubana yadukorera ubwoko bw'Imana, haba mu kurungika ibintu no mu gukwiragiza ubutumwa bwiza. hari n'ibikorwa bitandukanye mu kungene bigenda hano mu buryo bw'umubiri. hariho kandi ibyo umuntu abazwa agomba kubirangura nk'uko bene data n'abashiki bacu bakora hano kuri centre missionnaire. tuzobibuka mu masengesho. icyo ndabasabye kandi mu buryo budasanzwe ni bene data, mwene data Andreas Miskisi na mwene data Boge, abo ubu muri kino gihe nibo bafise uwo muzigo wose. ntibyoroshe kuvuga ibintu nk'ibi. nicyo gituma ndabasavye mushobore gusengera mwene data Boge na mwene data Andreas Miskise ku ngingo zose n'ibikorwa byose. twizigiye umwami kandi twizigiye uburongozi bwiwe. hariho kumbure n'ikindi kintu cyo kuvuga. ubw'itariki 16 itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu twarakoze igikorwa cyo gushingura mwene data yatashe mu bwiza. itariki 8 benshi bari bakoraniye hano amasaha 4. twaragize bene data bashoboye gushinga intahe, twarumvise intahe zabo n'imyimenyerezo yabo n'ibyo babayemwo, barabidusangije. turanezerwa n'izo ntahe zose kandi duteza kuvuga nubwo biri uko nk'uko ibyo navyo byashoboye kuvugwa yuko muri icyo gikorwa cyo gushingura habayeho kandi igitabo cyatangajwe cya mwene data Frank. twebwe ntibituraba, umwe wese hano yashinze intahe y'ibyo yabayemwo, ibyo abantu bakora, ibyo twebwe ntibituraba. twebwe twagombye gusa gukora kijya gikorane hama ngo tugumane n'ibyo umwami yavuganye na mwene data Frank ngo mushumba wanje ntuhagarike umutima, nije natanguje igikorwa nzogisozera mu nsinzi ikomeye cyane. Naco dufise tuvuga kuri ivyo, nimwumva igitabo kivugwa c'umugabo, ibyo si ibyo biraba benshi kandi koze nk'uko kuri mwene data Branham, ariko kuri twebwe ni ijambo ry'Imana ryahishuwe, iryo twashikirijwe, twagiriwe amahirwe yo gusangira kw'iryo jambo, nta kindi na kimwe. kubwo umugambi w'Imana twarahishuriye ivyo, twarabitangaje. Bene data bo mu isi bose bagomba kubimenya, barashobora gukurikira no mu makoraniro nyakarambi, barashobora gukura bakigishwa, nubwo ubutumwa butangazwa buzobandanya gukora, bakabategurwa, bakaronka uburongozi bw'ukuri. Mwene data Frank guhera 61 61 mu buryo budasanzwe yagiye mu isi yose,
kandi arungitswe n'Imana, kandi yakoze ubukozi bwiwe bwo kuja mu gisagara aja mu kindi, mu gihugu aja mu kindi, agabura ivyo kurya, atangaza ubutumwa bwiza bw'ibihe bidashira, kandi yakoze mu buryo bwuzuye iminsi yose, yama aherekejwe ibitabo n'amakete azunguruka n'ibitabo by'ubutumwa bwiza nk'uko mwabibonye guhera mu myaka ya 80. ubwo butumwa bwakozwe bwarabitswe. Mbega ni gute none inyuma hiyongeye ko amakasete abona yo ku makasete y'amajwi hakozwe n'ama DVD kwiragizwa hose. Mu kubijanye rero n'ivyo, uko niko iryo jambo ryahishuwe ryatwawe mu isi yose gushika ku mpera zine z'isi. Mwene data yari afise imisi yose mu mutima. Je ubwanje sinaje ubwanje muri rino koraniro, nazanywe n'abavyeyi. Je naje ubwanje nagize umugabane w'ibintu byinshi ndashobora kwibuka nyene mwene data Frank imisi yose yaba afise mu mutima. Yari afise imisi yose yaravuga guhera mu 66 ati kumbure tuzokwiragiza bino bikorane. Ntiyarose byose na satelite yari yifuje, ariko turazi ko ibikorane byarabitswe ku makasete. Hama mwene data Boge n'umwana wa mwene data Boge kiriya gihe batanguye gutangaza kuri internet. Guhera kiriya gihe wabaye umugisha mu Kidage no mu Congereza, ariko kino cumviro Matayo 24:45 gushika 47 ibyo bikorane byakoretse imisi yose kwari kubera ukugabura ivyo kurya mu isi yose ku bakozi. Nico gituma ivyo bikorane mpuzamakungu vyakoretse cyari ico. Inyuma rero habayeho icumba c'ubuhinga c'abasobanura kugira ngo ivyo bikorane bisobanurwe mu ndimi zitandukanye, kandi guhera mu 2005 muri kino kibanza mu ndimi 13 ubutumwa burakwiragizwa kugira ngo ubwoko bukurikire mu buryo bwuzuye nk'uko byari mu bikorwa by'intumwa 17 umurongo wa 11 ngo abi Bereya ngo bari beza basesa ibyanditswe ngo barabe ko ari iby'ukuri. Natwe uko twumva ijambo ry'Imana imisi yose twarahanura ngo twugurure Bibiliya, hanyuma ubwacu dusuzume nimba ivyo bintu ari iby'ukuri. Nuko rero niko twarose ijambo, atari bene data gusa mu gikorwa, ariko ubwoko bwose bw'Imana mu isi yose bwaramenyeshejwe biciye kuri buno bukozi, bwarakiriye ubutumwa bwiza bwuzuye kugira ngo natwe dushobore kwiha ishusho y'ibyanditswe mu Bikorino ba mbere 15 murongo wa 29 gushika 30 ngo ishengero ryambitsweho no gutangazwa kose n'amakete azunguruka, kandi twararose itegeko ingene ubutumwa bwa mwene data Branham bwari butonze muri Bibiliya. Turafise amashimwe ko ivyo bintu byose umwami yabiduhaye, kandi ivyo navyo bifatanije n'ico umuntu ajejwe ivyo dufise twese imbere y'umwami. Cyo gituma ubu rero birahambaye cyane ko tugaba kubwo umwami inkuru izigena zisubiramwo uko byari mu bukozi bwa mwene data Branham. Mwene data Frank nta kwezi guheze ari imbere iruhande y'umwami. Rero abantu batanguye kuvuga imirongo ya mwene data Frank, bariko barayitangaza imirongo bakayikura mu kibanza cayo mbere hamwe bakanamusinyira
nous avons été rendus capables. twebwe twarashobojwe gusuzuma ibyo bintu byose, À la parole de Dieu, gusuzuma maman frère Franck qui les a dit. nimba ari mwene data Frank yabivuze nk'uko bariko barabitangaza, turashobora Nous poser la question. kwibaza ikibazo, Est-ce que ce que mbega ibyo bene data bamwe ubu bariko batangura gukora, est-ce que ça sert mbega by'ukuri biriko birafasha kubaka ishengero canke biriko birarigabura? Est-ce que c'est pour mbega justifier ni ukugira ngo leur position berekane aho bahagaze ku byigwa bimwe bya bibiliya canke bafise intumbero iyahe? Et la question Ikibazo gihambaye ni iki, nk'uko iminsi yose entendu des prédications, twabyumvise mu butumwa bwa mwene data ngo iyo ibintu nk'ibyo bishitse iminsi yose twibaza ikibazo, none ibyo byasezeranywe he muri bibiliya? ibyo bene data byose bakora byasezeraniye he muri bibiliya? twibaza ico kibazo. nimba atasezerano ririho mu byo bene data bakora, aho nta mugisha w'Imana uri mfatanye n'ivyo. nico gituma ikibazo tugomba kwibaza iminsi yose, mbega twaba dufise ibintu twerekwa mbega mu bikorwa by'abantu b'Imana? Twarabibonye. Paulo arandika ati ibyo mwambonanye faites-le. nimubikore. C'est ainsi nk'uko niko que je veux aussi nanje ngomba kubandanya kubivuga, dire que nous yuko nous sommes réjouis tunezerwa durant toutes ces années iyo myaka yose d'avoir reçu kuba twararose ibikoresho byose ngo turonke amerekezo, des brochures, hamwe n'ibitabo n'amakete azunguruka n'ibihumbi by'ubutumwa bwiza qui sont à l'acception du peuple de Dieu. biri mu minwe y'ubwoko bw'Imana, kubwo gutegurwa k'ubwoko bw'Imana. Et qui nous accorde la Imana itugirire ubuntu iduhe n'ubwenge tumenye ingene dukoresha ibyo bintu. Benshi sivyo barashobora kuvuga intahe zabo n'ingene bahuye. Iyo nibaza n'umuntu yarakiri muto kwa papa mu biro, narose ikintu c'umuntu yari yavuze imbere avuga mu buryo bukaze ati Et c'est ainsi que uko niko ce que nous avons vécu avec mon ibyo ami twabaye hamwe na mwene data na mugenzi mwene data Miskisi Andreas et tukiri bato. mwene data Frank yaratubwira ati nimba mutazi ingene mubwira mushiki wacu nimuze jewe nza kubaha impanuro. n'imyimenyerezo twagize. ndiko nibaza ikibazo rero, mbega ni igiki gisigaye kuri jewe, kuri twebwe, ku bukozi bwa mwene data iyi myaka yose et là aho ikintu ca mbere ikinza mu mutima c'est la parole de ni Dieu ijambo ry'Imana ryahishuwe, iryo twahawe. selon Matthieu 24. niwe na Matayo 24, 45, 45 kubigabura mu buryo bushikamye. Yesu Kristo ari we bwina ndashobora gushinga intahe ko Yesu Kristo niwe yamye ari hagati mu butumwa bwose. ikintu cya kabiri nabonye yuko hashimiswe ko inyigisho zose zagarukanywe, ibyahishuriwe mwene data Branham, ibi byatondetswe muri Bibiliya, na cane cane ubumana bw'Imana, ko ari Imana imwe atari ubutatu. iyo niho tugira ubumwe na twebwe, ubumana. ibyo byagumye ikigwa gihambaye ca mwene data. iyo tubona ingene ibyo byigwa byose ingene bikorwa, ni ntahe ikomeye muri ubwo bukozi bwa mwene data Frank. ari mu rugendo mu bihugu 14 mu bihe bitandukanye, ubutumwa bwiza bwuzuye. umugambi w'Imana wose wamye uvugwa mu butumwa bwiza. igihe haba ukuvuga ubutumwa bwiza, mwene data yariha umwidegemvye wose ushobora kuronka muri muhemu yera. ariko iyo byaba ari iby'amadini, haba mu makoraniro y'abapantekote n'ayandi, mwami yamuha ubwenge bwo kuvuga umugambi w'agakiza w'Imana
n'est-ce pas, blessé. atakomerekeje inyigisho z'ababatisite z'abapantekoti uko niko byari bimeze yavuga ubutumwa bwiza bwuzuye atawakomerekeje Égratigné. atawe adatabaguye inyigisho zabo ubwenge nabonye mu bukozi bwa mwene data imana iduhe by'ukuri ubwo bwenge bene data bakora mu makoraniro nyakarambi nagomba kurangiza turasoma mu Baheburayo 13 sur lequel nico beshi fauté que notre frère. ikigwa beshi Tu essaies toujours de donner raison à chacun. benshi baramubwiye ngo iminsi yose wamugomba ko umwe wese umuha igituma ariko bene data bakundwa iyo urukundo rw'Imana ruri mu muntu agaragaza ibintu bishoboka byose uko ibyo byose bitaba bitagwanya ijambo ry'Imana kugira ngo ntihagire n'umwe azimira. Ibi byagize byinshi bimbwira iyo haba ikigwa mu gikorane cya mwene data mu bibazo n'inyishu mwene data arongwe na muhemu w'Imana ku bibazo yabazwa mu ngane abiri canke atatu ya mbere yamavuga ibintu uruhaga rwa Bibiliya hanyuma akibaza yuko bose bemeranya n'urufatiro rwa Bibiliya bakabyakira ariko nabonye cyane yuko hariho abagabo baba bari ngaho batari bahagijwe n'inyishu yiwe bagatangura guharira. Aho rero niho nabonye yuko mwene data Frank mu guca bugufi yaca yivanamwo kuko yaba yabonye yuko icigwa kuko muntu nticaba kiri mu mutima ntiyaba yabyakiriye mu mutima we wose nico gituma yaretse rimwe na rimwe bene data bagakora ibyo bagomba gukora ariko no kwifuje kuvuga nk'intahe mbega umugisha wo kumvira ku nyigisho z'umuntu w'Imana iyo tuba tuzi ko yabihawe n'umwami na cyane cyane iyo ari igikorwa mu bwoko bw'Imana uko niko nagomba gusubiramo ivyo mubone ingene muhemu w'Imana akorera muri mwene data Frank. Muri 2016 twari muri Moldavi mu gikorane ubutumwa bwiza benshi baraje baregerana hariho umugabo nawe yaje yari afise ikirenge cy'iburyo ca mugaye yari afise ibibando yagendera ko mwene data avuga agakiza k'Imana kuzuye umugambi w'agakiza w'Imana mbere ntiyavuze no gukira indwara. Nyuma y'igikorane uwo mugabo yaje imbere ngo bamusengere avuga imbere ya mwene data Frank aravuga ati nagomba gukira indwara nk'uko mu gihe cyo kwa Yesu ubwo nyene ngaho ikibiriraho mwene data aravuga ati ndakwingize wavuze ngo iki mwene data Frank uwo mugabo yabwiye mwene data inyuma y'ubutumwa ati nagomba gukirira hano nk'uko byabaye mu gihe cyo kwa Yesu aho nyene nari ruhande nari mpagaze bene data n'abandi nabo nyene bari ngaho ndibaza muntu w'Imana ubu none uza gukora iki murangene uburongozi bwa muhemu yera buri mwene data Frank araba uwo mugabo aramubwira ati aha si ikibazo c'umubiri wewe ukeneye kubohoka abwira uwo mugabo ubwo nyene ati ukeneye kubohoka ati uriho hari amahitamo abiri nimba muhemu w'Imana kubwo ijambo na muhemu yera akuvugishije yakuvugishije hari amahirwe abiri tutangura guharira ngo umwe wese ngo n'uwo mugabo agomba guhitamo uwo mugabo rero
yari afise we yahisemo igice c'Imana abwira mwene data Frank ati ivyo ni vy'ukuri nsengera kugira ngo mbohoke. Mwene data Frank atangura gusenga kugira bohoke mu gihe rero yatanguye gusenga abandanya gusenga kuba bohoke buno nyene ububasha buraza, inkomezi ziraza muri cya kirenge camugara ca wa mugabo we yagomba gukira we ariko yarakeneye kubohoka, yarabohotse arabohoka arakizwa, yatashe afise ikirenge yashobora gukoresha ibibando vyiwe abitwaye mu ntoke, aravuga ati ngomba kubatizwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo kuko ibyo yumvise mu butumwa bwiza yabigize mu miyeza aho nyene. Bene data n'abashiki bacu, imba mpemu w'Imana avuze dushobore kandi kwemera turongorwe na mpemu w'Imana, kandi twibuke yuko abantu b'Imana muri hagati yacu bakoze ivyo batwigishije, y'amajambo kuri bo yabaye imyimenyerezo y'ibikorwa byagaragaye mu burambabarira byari bihambaye kuri je kugira ndabivuge. Ntimwibaze rero ngo ubu rero reka ngo ntimwibaze ngo umwe yose yokora icyo agombye, oya ivyo twahawe mu ijambo no mu by'ukuri dushobore kubikurikira. Dusome mu Baheburayo 13 guhera ku murongo wa 17. Baheburayo 13 umurongo wa 17. Mwumvire ababarongora mubagamburukire kuko ari bo bagavye bazigama imitima yanyu nk'abakozi nk'abazobibazwa, mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe. Yesu Kristo ko yari arejo niko ari uno munsi niko ari ibihe bidashira. Aleluya, amen. Yavuze umurongo w'indwi ngo mwibuke ababarongora, ni murongo w'indwi mumbabarire, mwibuke ababarongora bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereze iherezo ry'ingeso zabo, mwigane ukwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko azokwama ibihe bidashira. Ntimutwarwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse kwiciza ari uko umuntu umutima ushikamizwa n'ubutumwa bw'Imana, ntushikamizwe n'ivyo kurya kuko ababishize muri ivyo bitabagirira ikimazi. Dufise igicaniro ico abakorera muri rya hema batemererwa kurirako kuko imivyimba ya vya bitungwa ivyo umuherezi mukuru ajana amaraso yavyo ahera kuba impongano y'ivyaha iturirwa inyuma y'insago gushika ku murongo wa 15. Turasenga. Mwami, turagushimira kubyo ivyo waduhaye muri kino gihe, turagomba kugusenga kubyo twasone kandi twumvise. Mwami, bibe umugisha kubwo ukutwubaka, utubwiye ucishije mu ijambo ryawe. Turagushimira ko uri wa wundi ejo uno munsi n'ibihe bidashira, kandi ko mu bukozi bwa mwene data Mwami twarabumenye, udufashe uduhe intumbero nziza no kugutinya, kandi nubwo ijambo ryawe rifise ritubwira, turagushimiye kubw'ubwizigirwa n'ubuntu. Amen, amen. Ubu imbere yuko dusengera hamwe nagomba gusoma ijambo, nagomba gusaba duhaguruke ku bw'ivyo. Ijambo rivuye muri Yohana wa mbere igice ca 3 murongo wa mbere. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné en nous faisant appeler enfants de Dieu. Muraba urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma abisi batamuzi kuko batayimenye. Murongo wa 2. Aba nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa
nous serons tuzosa semblables nawe car kuko tuzomuraba tel qu'il est. uko ari. Verset 3 et Murongo wa gatatu. tout homme kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Amen, amen. Gushika hano prions dusenge. Data wo mu ijuru, turagushimiye pour cette heure. kubw'ino saha yo muri kino gitondo, kuba utwatuzigamye Oh Seigneur, o mwami, kuba watugiriye ubuntu bwo gusubira gukorana mu nyonga hawe o mwami. nous te remercions turagushimiye ko waduhaye ijambo ryawe mwami, ukaba watwibukije ukungene mwami waducunguye délivrer ukatubohora ukatwoza. o mana yanjye, urakoze kutwemereye kuba abana bawe kubw'ubuntu mwami. turagushimiye kubw'ivyo. Fais-nous donc grâce ce matin utugire ubuntu muri kino gitondo, kandi d'écouter ta parole. twumve ijambo ryawe turyakire. Accorde-nous la udushoboze grâce, uduhe ubuntu et moins mwami, les lèvres usige iminwa et la langue, n'ururimi oh o mana, par laquelle tu vas parler, ubwo tu veux parler au Dieu. ugiye gukoresha kugira ngo imitima yacu twese ikogwe ko, kugira ngo dushobore kuzanira amashimwe, ibyubahiro n'ubwiza o mana, kuko uri Venu pour nous, waje ku bwacu, wasoje byose ku bwacu, waraducunguye, uduhezagire, utugirire imbabazi. Amen, amen. turicara. louange et merci au Seigneur. amashimwe abe ayo mwami. nkuze kubivuga, Les hommes abantu écrivent toujours iminsi yose barandika inkuru quand les choses iyo sont ibintu déjà bimaze gushika. toute liste, inkuru biographie humaine. zose zo mu bantu nibyo gusubiramwo ibyabaye, kuvuga ibyabaye. L'histoire du salut inkuru z'agakiza a été conçue zakozwe ibihe bidashira, et écrite zaranditswe à l'avance. imbere y'ibihe. Les prophètes et abahanuzi les hommes de Dieu n'abantu b'Imana ont pu barashoboye kwandika avec précision des milliers d'années à l'avance neza imyaka ibihumbi imbere ibyagomba gushika, et ce qui ibyateza kuzoshika allait arriver parce qu'ils étaient n'ibyagomba kuzoshika hanyuma, kuko bari barongowe na mpwemu yera. pour nous tous qui kuri twebwe twese abavuye mu rugendo muri Isirayeli, nous nous en souvenons turibuka lorsque kandi nous avons igihe lu les prophètes. twasomye ubuhanuzi bw'isezerano mu bikorane byo mu ijoro, hanyuma tukabona ingene byasohoza mu isezerano rishasha. C'est quelque chose n'ikintu cy'ibwina cyiza hors de tout doute. gikuraho ugukekeranya kose, nico gifise akamaro. ntibishoboka Bonheur éternel gushingira umunezero wacu w'ibihe bidashira, ubwiza bwacu bw'ibihe bidashira, ku bintu au-dessus de tout bitari hejuru yo gukekeranya kose. inimba ikintu pas été prouvé par Dieu. kitemejwe n'Imana ko ari c'ukuri, kandi Alors nous pouvons c'ukuri y mettre un terme. turashobora kugishira ku giheza. Pourquoi en ce lieu nico gituma muri kino kibanza tout notre poids uburemere bwose tubushira ku ijambo en ry'Imana, toute humilité, mu guca bugufi kose, mais avec ariko le plus grand sérieux hamwe sur ce que les hommes interprètent et pensent, n'ubukomezi bwose, atari ku ibyo abantu bavuga n'ibyo biyumvira, mais uniquement sur ce que ariko ni gusa ibyo Imana yavuze, hamwe no kumenya neza yuko isi n'ijuru bizorengana, ariko ijambo ry'Imana rizogumaho ibihe bidashira. et tous ceux kandi qui ont abo bose reçu la parole de Dieu, baronse ijambo ry'Imana muri bo, cette semence divine, batwaye iyo mbuto y'Imana mu mitima yabo, et cette semence divine kandi iyo mbuto y'Imana itegerezwa germera kumera, kandi izokwama ivyamwa by'Imana. ni icagezwe c'Imana que yuko toutes choses ibintu byose selon son espèce. byama nk'uko ubwoko bwabyo biri, nk'uko Imana yategetse ukurema mu biboneka, niko yakoze Avec la création no mu kurema spirituelle. kw'impwemu. Et nous en sommes si reconnaissants. turafite amashimwe
qu'il n'y ait pas seulement ko hatari gusa ubuzima bwo bugaragara bwo ku isi ariko hariho n'ubuzima bwo mu ijuru, atari gusa ino si ariko kandi l'autre monde. n'iyindi si. Une mort, mais aussi, Si urupfu gusa ariko hariho n'ukuzuka. n'est-ce pas quelque chose? Mbega si ikintu c'ubwiza? Imaginez, Nimwibaze yuko devrions, twotegerezwa mumbabarire ko twotegerezwa kuba muri ino si. s'appellerait misérable Novuga yuko ari akaga, atabyizigiro, atamana. None de la vie. ubuzima bwa bumaze iki? Remercions le Seigneur Nihashimwe umwami qui a eu pitié de nous, yatugiriye imbabazi, qui nous a fait grâce yatugiriye ubuntu, et attiré à lui, yadukwegeze kuri we, qui a fait de nous yatugize abahungu n'abakobwa de Dieu. b'Imana. Nous l'avons lu Twabisomye dans la parole mu ijambo d'introduction ry'intangamarara, sur laquelle je reviens très icyo dans nza kugaruka ko mu kanya. Ejo mu ijoro twagize umunsi mukuru, hari ubukwe bwiza kandi bumeze neza. Nagomba gufatiraho amahirwe kugira ngo ntangure n'ijambo ry'Imana ryo mu byashyiriwe Yohana 19, hanyuma nze kuza kuri Yohana wa mbere 3, Et ensuite, très brièvement, hanyuma mu buryo buciye bugufi mu Baheburayo igice ca 2. dans l'Apocalypse Byashyiriwe Yohana 19 du verset 1, murongo wa mbere aranditswe. après cela j'entends Hanyuma y'ivyo numva mu ijuru ressemblait ikimeze à la joie nk'ijwi bruyante rirenga ry'ishengero ryinshi riti haleluya, agakiza n'ubwiza et la puissance n'ububasha à notre ni Dieu. iby'Imana yacu. Umurongo wa 2. Ces jugements sont vrais, Kuko amateka yayo ari ay'ukuri n'ukugororoka. car il a Yaciriye ku iteka umwe maraya w'agahebuza troublé yononesha abari mu isi ubusambanyi bwiwe, kandi imuhoye amaraso y'abagurano bayo. Ubwa gatatu rivuga ubugira kabiri riti haleluya, kandi umwotsi wiwe ufunduka ibihe bitazoshira. 24 anciens et Ba bakuru 24 na bya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana ibyagira kuri ya ntebe bati amen haleluya. Umurongo wa 5, ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti mushime Imana yacu, yemwe mwese abagurano bayo, le craignant, abayubaha, les petits aboroshe n'abakomeye. Umurongo wa 6, numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini du grand n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi eaux n'ikimeze et au fracas nk'ijwi fort ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose entrer dans son règne. ihangame. Verset 7, Murongo la w'indwi, joie tunezerwe et l'allégresse. duhimbarwe Et donnons-lui tuyihe icubahiro, car kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, et son époux umugeni wiwe c'est ariteguye. Murongo w'8, kandi yahawe kwambara de se impuzu zera nziza zikayangana lin en effet zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. verset 9. Murongo w'9, umumarayika arambarira ati andika Bénis ceux qui sont, uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. il me dit, Kandi arambarira ce sont là atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Amen. de Dieu. Le verset 10, le Murongo wa prospère 10, naît alors à ses pieds nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no me dit, kumusenga. Arambarira ati oya sigaho, ndi umugurano mugenzawe, et de tête kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana ba ariyo usega, kuko abashingira intahe Yesu babavugishwa na mpwemu. c'est quelque chose de tout à fait Ni merveilleux. ikintu by'ukuri c'ubwiza. Si nous pouvons Yaba twashobora tutihasi
tugahuza n'intahe muri rusangi y'ibyanditswe byera. Yaba twashobora kwakira ijambo ryose hamwe mu mutima, yoba ari ubuntu bukomeye cyane. Turazi yuko ibintu bivuzwe hano bizosohoza. Hazobaho ubukwe buhambaye bw'umwagazi, abantu benshi bazogiramwo umugabane. Ikibazo iminsi yose ni ukumenya, nk'uko indirimbo ibivuga, ngo ninde azojabuka imiryango y'ibirezi yaranesheje. Mbega azoba ari wowe? Mbega azoba ari jewe? Kwinjira bizobaho. Ubukwe bw'umwagazi ntabwo buzobaho. Tuzaba turi twese hariya kubw'ubuntu. Twe twumvise ijambo ry'Imana, twe twinjiye tugakurikira umwami, tukaza kumukurikira. Turashobora kubyishuza kubwo kwizera kubwacu, atari kubyo twiyumvira, atari kubwo ibikorwa twoba twarakoze twebwe ubwacu, ariko kubera twishimikije byuzuye ku byo Imana yakoze ku bwacu muri Kristo. Haravuzwe hano umugeni, ngo umurongo w'8, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Yariteguriye uwo munsi uhambaye w'ubukwe, kandi arashobora rero kwinjira akajana n'umukwe, umukwe w'ubugingo bwacu. Tuzogira umunsi mukuru w'ingaburo, ubukwe bw'umwami mu bwiza. Hano ku isi dukora ibintu byinshi kubwo igikorwa ico. Iyo hageze ubukwe barategura amameza, barateka, bararaba ko ibintu byose biza kugenda neza. None bizaba bimeze gute mu bwami, mu bwiza? Imbere yo kuva hano kuri iyi si, umwami yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 14 murongo wa 14, yavuze ati, ndagiye kubategurira ikibanza, nzogaruka kubajana kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Amen. Paulo nawe abivuga muri ano majambo Wikorinto ba mbere 2 umurongo w'9, ngo ico ijisho ico ritigeze ribona, ico gutwi kutigeze kumva, yabiteguriye abayikunda. Igisabwa nico kubayikunda. Umwami aravuga Yohana 14:15, ngo nimwankunda mwitondere amabwizwa yanje. Mwene data yadusomeye ko urwo rukundo rw'Imana rwuzuye rugomba dutegereza kugaragara hagati yacu. Nta muntu n'umwe yovuga ngo ndakunda Imana hanyuma ntakunde mwene se cyangwa mushikiwe. Umuntu nk'uwo aba yihenda, arihenda kuva hejuru gushika hasi. Ntabereye gutwara ayo majambo ku minwa yiwe. Imbere y'Imana hari gusa igifise igiciro, hohagarara gusa imbere yiwe ikintu kijanye n'amajambo n'ibikorwa. Nimba amajambo yacu adahuje n'ibyo dukora, tubyibagire, tureke kuyavuga. Haravugwa muri Yohana wa mbere umurongo wa 16, Yohana ya wa mbere 3:16, ngo twamenye urukundo yuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Yohana wa mbere 3:16. Natwe ubwacu dutegerezwa gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Urukundo rw'Imana ni urukundo rufise ibikorwa, ni urukundo rugenda, ni urukundo rufise ubuzima, ni urukundo rugaragara, ni urukundo rutangwa,
entendu ni urukundo rwumvikana, urukundo ruboneka, ni urukundo n'ubuzima. Ntibihagije kubishingira intahe n'umunwa hamwe n'iminwa, il ne suffit pas. ntibihagije. Twasomye muri Yohana wa mbere 3 ku murongo wa mbere muri kino kigabane ngo murabe urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ici nous avons hano dufise ibintu bibiri qui se suivent bikurikirana. Nous devons Dutegerezwa guhama kwitwa abana b'Imana, icyo ni icambere mu mbari. Icya kabiri, pouvoir dutegerezwa kuvuga n'umutima wuzuye ubushizi bw'amanga ngo uko niko turi. bénir l'homme Harahiriwe umuntu qui a bien fait yakoze neza uwo mwimenyerezo hamwe n'Imana. Mwe muse murabizi neza, igihe uko umuntu asaza niko yihangana, niko yitwararika ingene ubuzima bwiwe buzomera igihe ubuzima bwo kwisi buzohera. Mbere rimwe na rimwe tugomba kunegura abandi, tukibagira gufata igisabwa ngo tucirabishe ku bwacu. Ariko reka mu buryo buciye bugufi tube imvuga kuri imbere y'Imana, tuvuge tuti mwami, ni gute ushobora guhagarara imbere yawe, ngahagarara imbere yawe, ni iki gisabwa kugira ngo dushobore kuzogushikira wewe mu bwiza? Biroroshe, ndiko ndavyandika mbere ubu mu gitabo, biroroshe cyane guca urubanza, kuvuga ngo abantu bagizwe abahigwe kubw'amasakaramentu atanga agakiza kuva ku kuvuka gushika gupfa. Hakaza rero uno muryango ngo ibamaze gutaha baba bari epfo, ntibaba bari ruguru, ariko baba bari epfo ahantu runaka. Ariko ibyo bintu nta na kimwe twe ntibituduza. jewe nawe dutegerezwa kuba imvuga kuri by'ukuri, tukaba abantu b'ukuri mu mutima wacu, tugasaba Imana ngo itwereke inzira izotudugana umwe wese ku ruhande rwiwe, izodushyira ku ntumbero. Si ibijanye gusa no kubona yuko inzira nyinshi zidatwara ku ntumbero, ivyo kumbure byoba ari ikintu ca kabiri gikenewe, ni ukubona inzira itujana ku ntumbero, gukora imyimenyerezo hamwe n'Imana ishira mu buzima bwacu ibyo dukeneye kugira ngo dushobore gufatwa, tuzotwagwe mu bwiza. Ndibaza byanditse mu Baroma 5, aho havugwa ububasha bw'Imana butegereza guhindura imibiri yacu ipfa. Ubwo bubasha bw'Imana butegereza kuba buri muri twebwe kugira ngo uno mubiri wo kuri ino si uhinduke. Ubwa mbere mu Baroma 5 haranditse uhereye ku murongo wa 4. Abaroma 5 umurongo wa 4. Kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpemu yera twahawe. Nitwaraba ano majambo tugavye, dutegerezwa kwibaza igihe cyose, mbega twoshobora kuvuga ibyo bintu nyene gusoma gusa ntibitwinjizamwo. Dutegerezwa kuba twaragize ubuzima by'ukuri, iyo myimenyerezo nyene. Birakwiye rero yuko urukundo rw'Imana ruba rwarasutswe mu mutima wawe no mu wanje bivuye ku mwimenyerezo, nk'uko intumwa muri rusange abizera barabyakiriye mu bukristo mu ishengero rya mbere. Uno munsi Imana ishimwe turafise ubukristo bwagutse, abantu babwira ngo urahindutse,
uruwizera urafise mpwemu yera mbega twarahindutse by'ukuri mbega turabizera turafise mpwemu yera icyo ni ikibazo icyo ni cyo kibazo umuntu natubwira ngo byose ngibyo urabifise ariko siko bimeze rimwe na rimwe umuntu yokwifuje yuko byomera gutyo ariko niba ibyo byokoreka twobibona twese mu buryo bwose uko byari bimeze neza mu bukristo bwa mbere nuko batahazwa gusa no kuvuga iyo myimenyerezo canke kuyisaba ariko baragaragaza yuko byari bimeze gutyo ko byari bimeze gutyo kandi twese dufise ubushizi bw'amanga turemezwa ko impera y'ibihe by'ubuntu ishengero ritegerezwa ubu kugaruka kuko uko ryari rimeze ku ntango ibyo rero bishiramwo neza yuko bisa ikintu cyose abantu bari mu ishengero rya mbere ry'intango iko byari bimeze nabyo aba ariko bimera no muri twebwe mu Baroma 8:11 haranditswe Bongo wa 10 celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ariko bisanzwe mpemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe yazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa kubwa mpemu wayo aba muri mwebwe ino misi turiko turumva bavuga cyane ukugaruka k'umwami uguhinduka kw'imibiri yacu ukuzamurwa uguhura nawe mu bicu kandi rero n'ubukwe bw'umwagazi turabinezerererwa ariko hanyuma haza kandi umubabaro mwinshi w'ubwina ufatanije n'iki kibazo ngo ninde by'ukuri azoba hari haranditswe hano ku murongo wa 11 niba ariko bisanzwe mpemu wiyazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe ni ukuvuga rero iyo mpemu nyene y'Imana iri muri twebwe uwazuye Kristo imukuye mu bapfuye azoha ubuzima imibiri yanyu ipfa ku bwa mpemu wiwe aba muri mwebwe dutegerezwa kuba twaratahuye ibyo atari gusa ibyo tugomba twihate by'ukuri tugire turonke igisabwa kugira ngo tuzohinduke imibiri yacu izohinduke ibyo nibijanye nuko ububasha bw'Imana ni ukuvuga mpemu yera ubwiwe amaze gukora mu bizera amaze kugiramwo ubuturo si nk'icyumviro si icyo umuntu yibaza oya ni icukuri none byofasha iki icyumviro ntikizoduhindura oya iyo mpemu nyene ubwo bubasha nyene bw'Imana ubwasohoye Yesu bw'umukura mu bapfuye nticyari icyumviro oya bwari ububasha bw'Imana bwashobora gutanga ukudapfa kucapfuye bwashobora guha ubuzima icapfuye turazi neza yuko habaye kuzuka ku munsi ugira gatatu hanyuma ukuduzwa mu ijuru iyo mpemu nyene mpemu w'Imana ubwo bubasha nyene bw'Imana butegerezwa kuba mu mibiri yacu ipfa hanyuma tukagirwa bazima kubw'ibyo kubw'iyo mpemu kubwo bubasha nabivuze rimwe na rimwe singomba kuzoba ndiho igihe hazoba ukumaramara ku bihumbi n'ibihumbi abantu bibaza bati ko bazoba ariho bari bakaguma inyuma oya abatizera sibo bazomaramara kiriya gihe bo baracokora uno munsi baravuga bati no pfuma nimbanukira n'abagenzi banje bose tukajana niyo bari bose kenshi turabumva bavuga ibintu bibabaza ariko
on n'y peut rien. ntacyo tubikorako. La déception ne ukumaramara sera pas chez les athées. ntibizoba ku bantu batemera imana n'abantu batagira imana, abanyabyaha bo nta byizigiro bafise, nta nubwo bizera ubuzima inyuma y'urupfu. Pour eux, Kuri bo il ne peut y avoir de déception. ntibazomara bo barabizi, bazovuga ati ni umugabane wabo, La déception ariko ukumaramara bizoba kuri ba bandi nk'uko umwami wacu yabivuze mu buryo bufoboye mu mugani wa muri Matayo 25, Matayo 25 ati aho rero ubwami bw'Imana buzoba busa n'inkumi 10. et par là la Aho parole kubw'ibyo uwo mugani référence ufata icitegerezo ku bizera bose bazoba ariho bari igihe umwami azogarukira. exactement. Ibi neza neza bica mu Les sages, les cinq étaient batanu bari ab'ingwenge, batanu bari ibijuju, batanu barinjiye, batanu basigaye inyuma. Ni ukuvuga n'igice uko niko bizoba bimeze igihe umwami azogarukira. et la parole est Ijambo kandi en rapport avec les noces. ntibijanye Et n'ubukwe. derrière Inyuma elle, nous lisons ces tristes paroles. turasoma ano majambo Fut fermé. ababaje ngo umuryango urugagwa. Hano bisobanura ku murongo wa 3 Matayo 25 Au verset, ku murongo verset 5. wa 5 Comme l'époux, umukwe agitebaganye ils furent tous fatigués. bose barahunyiza barasinzira. À minuit, un cri 6 mu gicumvikana ugwamo ngo uyu mukwe nimusohoke recevoir mumusanganire. 7 buno za nkumi zose zirasanzamuka zitangura zitunganya amavuta yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. 9 ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese, ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Murongo wa 10 bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. pour le repas de noces et la porte Urugi fut fermée. rurugagwa. Verset 11. Murongo wa 11 Les autres vierges mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupasoni mupasoni ouvre-nous donc. Verset twugururire. 12 nawe arabishura ati ndababwire ukuri Je ne vous connais. simbazi. Verset 13. 13 nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Inconnu. Bien-aimés, Bakundwa, ce que nous venons de lire ibyo duhejeje gusoma se réalise byoshobora mbere gusohoza muri kahise kari hagufi pourrait déjà birashobora kuba mbere biri inyuma yacu. Mbere uwo munsi uratwegereye cyane, isaha est si proche iri hafi cyane que cela pourrait ku buryo ibi bishobora kuba mu kanya kariko kose. Mbega bizoba bimeze gute kuri twebwe twese pour que nous kugira ngo créions notre dushobore béatitude avec gukorera ubwiza bwacu duhinda agashitsi, atari tukabwira umwami atari mu kutizera, ariko twisuzume tuvuge tuti mwami mbega by'ukuri ndafise ibikwiriye byo guhura nawe, mbega nihe canke nzobibura igihe uzogarukira. Ukura mbega bizogaragara rero. Oya, ubu rero niho umuntu agomba kwibaza, ntazobikore umuryango bamaze kugagwa, bizoba ari indegagihe. Ubu rero habe ugufata nkama ukugabishwa gukazi. Ubwa mbere tube twiteguye guhura n'umwami, hanyuma ijambo rivuye mu cete cy'Abaheburayo 2 turahanurwa mu buryo buhata mu Baheburayo ba 2 umurongo wa 2. Nicyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise kugira ngo ntidutwarwe akambekere tukabivamo. Umurongo wa 2 kuko ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika byagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo?
kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe iyishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanijwe nk'uko yagombye. Mbega ukugabisha agakiza katangujwe n'umwami wacu ubwiwe, si abantu ariko n'umwami ubwiwe. Niwe yaje, niwe yaducunguye, niwe yatuzaniye ubuntu n'agakiza n'imbabazi. Golgota kuri twebwe nicyo kintu, niho hantu, niho igikorwa, aho Imana n'isi n'ab'isi bose niho bafatanirijwe, niho bujurijwe, niho bafatanirijwe umwe n'uwundi. Ariko ino ba mbere 5 umurongo w'9, Imana yari muri Kristo hanyuma icyuzuza n'isi ubwayo. Hano havuzwe ibyabona, ababyiboneye babitanze mu buryo bwo kwizigirwa. Bamwe bakibaza bati ninde yanditse icyete cy'Abaheburayo, ariko mbere uhereye aho ntiwovuga hano ngo twe twari byabona byabyiboneye cyangwa ibyumvise, ariko nk'uko byanditswe hano ngo byagaragajwe mu buryo bwo kwizigirwa n'ababyiboneye n'ababyiyumviriye. Niko rero icyete cy'Abaheburayo cyanditswe n'umugabo wabwiwe n'ibyabona n'abiyumviye ku byabaye. Mu ntumwa zose hariho umwe yarazi neza iby'Abayuda, iby'Abafarisayo, ibyagezwe by'Imana. Ntiyari umurobyi, ariko yari yigishijwe. Imana yashoboye kumukoresha mu buryo budasanzwe kugira ngo azane inama yose y'agakiza mu buryo bwiza cyane, hamwe no kubona byose muri rusange. Twese dufite amashimwe ku Mana yuko abo bantu bamurikirwa na mpwemu yera bashoboye kwandika bakigisha byose ibyo dutegerezwa kumenya, kandi ibintu tutari kuba twoshobora kwegeranya byashoboye kwegeranywa hano mu buryo bwiza cyane. Harahiriwe abantu bose bagendera, bakiyumvira, bagakora muri iyo mpemu nyene y'abo bantu b'Imana, kugira ngo ibyo bishobore kutuzamwo, natwe tubihabwe, natwe dushigwe mu bikorwa by'Imana by'agakiza. Ku murongo wa 3 ngo ni gute none Abaheburayo 2 umurongo wa 3, twewe tuzokizwa dute nitwajajwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Ibi ntibihagarara ngaha, Imana yarabishingiye intahe, turabirindiye mu buryo gusa mu bisigaye turabirindiye. Ni ukwifuje yuko ibyo byotanga uno munsi ugusohozwa kw'Imana kongere ku ijambo ryayo, guhera igihe aho ugusohozwa ukwemezwa kw'Imana kubuze, nta gisho tuba dufise, nta bushizi bw'amanga tuba dufise yuko twishuwe imbere yiwe, kandi ko ikintu gishobora kuzohagarara kizoguma gihagaze imbere yiwe. Haranditswe ku murongo wa 4 n'umurongo umurongo wa 4 ngo Imana ifatanije nabo kugashingira intahe ishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Ibyo bintu bibiri birajana: ugutangaza ijambo hamwe n'ukwemezwa
n'imana uko niko ijambo twarihawe igirwa rizima mu buryo umwe wese ku ruhande rwiwe twakiriye ubushizi bw'amanga si urukundo gusa ruzoba rufise ibirenge tuzogendera ko oya ukwizera nako kuzaba gufise ibirenge byera ivyo kuzoshobora guhagarara ko aho rero dufise isezerano rya kera n'isezerano rishasha ahantu h'Imana kubw'ijambo ry'ubuvugishwa turashobora guhagarara tugashikama mu kwizera tugahagarara ku gitandara kitanyiganyiga c'agakiza Imana yatugiriye ubuntu turumva hano havugwa agakiza ako twahawe ariko dutegerezwa kwemera mu buryo umwe wese ku giti ciwe twarumvise havugwa ngo dutegerezwa mbere kwitwa abana b'Imana uhera ubu kandi niko turi bishoboke bibe muri umwe wese muri twebwe bishobore kuba uno munsi ntaco bifasha na kimwe ko twumva ubutumwa bwiza uno munsi hanyuma ibyiyumviro byacu tukabirabisha muri kazoza Imana irashaka yuko tuyiha inyishu iyo twumva ubutumwa bwiza bw'Imana buvugwa mu ijambo ry'Imana nayo iduhe inyishu aho niho hari ibyo dukeneye turumva ijambo ry'Imana imyaka inyuma y'imyaka tukitahukira hanyuma tukiyumvira nta na kimwe dufite tuvuga ko ariko mu by'ukuri birakwiye yuko ubutumwa bwiza buvuzwe budufasha kuganira n'Imana aleluya atari byo gusa ariko kwakira inyishu ivuye kuri yo ku Mana amajambo n'ibikorwa byama bigenda bibangabanganya ku Mana isezerano no gusohora byama bigenda bibangabanganye ntishobora kuvuga hanyuma ngo reke gukora ntishobora gusezerana hanyuma ngo nisefate ntigubye isezerano oya imbere y'Imana byose birajanye mu buryo buroranye neza bwa mbere ubutumwa bwiza hanyuma ukwizera uvuye ku butumwa bwiza hanyuma umwimenyerezo kwakira ibyo Imana yatubwiye bivuye mu ijambo ryayo bivuye ku butumwa bwiza dufise ubushizi bw'amanga yuko Imana igomba kuduha impano z'ubutunzi afise ubutunzi bwinshi cyane mbere mu by'ukuri arabivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca 10 umurongo wa 11 ngo umwungere mwiza atanga ubuzima bwiwe kubw'intama arabivuga ku murongo ukurikira ngo naje kugira ngo zigire ubuzima kandi zibugire busagutse bishobore guhimbara umwami muri kino gihe ashobore kuduha ubwo bwinshi bw'imigisha yo mu ishengero ryiwe iryo twiharuramwo mu kwizera ashobore kuba ibyumvikana ibintu bigaragara ibintu biboneka Imana ntibe gusa mu majambo ariko mu bikorwa mu by'ukuri mu bifadika hamwe natwe hagati yacu uwo wadukunze watwitangiye washeshe amaraso yiwe ku bwacu waducunguye mu buryo bw'ibwina ashimwe kubw'ubwo buntu bwose n'ubwizigirwa bwiwe kuko yaduhamagaye kandi akatwikwegera ko kubw'urukundo rwera kandi muri twebwe yadushizemo inyota yo kuzoba twiteguye igihe azoza gutwara abiwe imuhira bizoba kuri twebwe ari umunsi mwiza cyane bakundwa aleluya iyo niyo ntumbero ya nyuma y'ubutumwa bwiza bwacu atari gusa kuza gukina umukino hano mu ishengero ku isi hamwe n'ibyo byose bijanye n'ibyo oya ariko hakurya y'ibintu by'ingeso zo ku isi
de l'Église. mu ishengero turagomba kuba ishengero ry'Imana, ishengero rya Yesu Kristo, nk'uko umurongo wo mu Baheburayo ngo muri abo bose bari mu ishengero ry'abana b'imfura. Ndizera yuko ari mu gice cya 12, igice cya 12 kumbure guhera ku murongo Baheburayo 12 umurongo wa peut-être déjà à partir du verset 22. guhera ku murongo wa 22. Non, vous êtes approchés de la montagne ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mu ijuru, n'ikoraniro rikuru ry'insinzi ry'abamarayika, n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imhemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha aya abiri. Hano ikiraro kiratanzwe, gishizweho hagati ni ikoraniro nyakarambi ryo ku isi hamwe n'ishengero ryabo by'abanditswe mu ijuru. Si gusa umugwi ibyo twanditswemwo hano ku isi, oya, ariko ni mu ishengero byanditswe mu ijuru, nibyo bihambaye. Ibyo nibyo tugomba kubamwo, aho niho tugomba kwiharura ku bw'ubuntu. Hariho amashengero yo ku isi, ariko hejuru y'ibyo hariho kandi gisumba, hariho ishengero rimwe ry'isi yose ry'Imana nzima, ririmo abo bose bagiriwe ubuntu, abagiriwe imbabazi, abagiriwe barose ubugingo bushasha bw'Imana, aba bujujwe ubuzima bw'Imana na mpwemu w'Imana mu bubasha bw'Imana. Hanyuma bishobora kuduhindura, kutugira basha muri ino mibiri yo mu isi, kugira ngo hanyuma tuzohagarare imbere yiwe. Mwe mwiteguye kuzohagarara imbere yiwe, hanyuma mwinjire mu bwiza bwiwe. Imana iduhe twese amahirwe yo kuzoba ariho turi kuri uwo munsi, ubwo bukwe bw'umwagazi. Uwatanguye niwe azoheraheza, niwe azorangiza, niwe tugomba guha amashimwe yacu ubu kandi amina. Turahaguruka hanyuma dushimire umwami twese hamwe. Data wo mu ijuru, turagushimiye umutima wacu wose kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kandi kubwo amasezerano ayo waduhaye kandi uzosohoza ibyo wavuze. Mucunguzi mwizigirwa, turakoranye hano uno munsi imbere y'inyonga zawe, kandi tumaze kumva ijambo ryawe. Mu kanya gato byo byose bizoba ari ibyo muri kahise, bizoba biri inyuma yacu. O mwami wizigiwe, ninde azoca muri wa muryango w'ibirezi yaranesheje? Azoba ari wowe, azoba ari jewe? Ninde azokwifatanya n'umugwi w'abamarayika igihe iryo gugu ry'abantu bazoririmba imbere y'intebe yawe? Tukwifuje ko azoba ariho turi. Haleluya! udufashe kubw'ibyo, utugirire imbabazi, uduharire, utwoze, utwuzuze mpwemu yera. Mana yizigiwe, utuzigame, uturinde akaga no kumaramara ku mpera z'urugendo rwacu. Utugirire ubuntu mu nyonga hawe,
kuba dufise ibintu byose dukeneye kugira ngo tuzohagarare imbere yawe. Aleluya. Mwami mwizigirwa, amaraso yawe yera y'igiciro yubashwe, mpemu wawe yera n'ijambo ryawe ryera, haleluya, bibe ibikomeye muri twebwe, bigira ububasha kugira ngo ntitubure na kimwe muri cya gitondo ciza aho uzogarukira. Mwami, turifuza kuba tuzofise hagwe imvura y'umugisha, maze ibe kuri bose mu gihe cy'ubutumwa bwiza, akore mu mitima yacu, ntihagire umuntu n'umwe atako yaje. Kandi Mwami, turagusavye uturinde mu ijambo ryawe, dushobore kurishira mu mitima yacu, twizere ko uzorisohoza. Mwami mukundwa, turangira inzira tugomba gucamo, duheza gucamo, utubwire ibyo ugomba ko dukora. Aleluya. Turi hano kugira ngo dukore ibyo ugomba. O Mana, udufashe kubikora. Ntitwoshobora twebwe ubwacu kubikora. Twe tuguma turakwizigiye, turagusenga, utugirire imbabazi, ube ku ruhande rwacu n'inama n'ibikorwa, uduhe ububasha butanga ubuzima, ububasha bw'Imana budutware, buduhindure, bugume muri twebwe, kugira ngo imibiri yacu ipfa nayo izohabwe ukudapfa. Mwami, turasengera na mwene data wira gose, turasengera Afrika yose, turasengera bose mu isi yose, mu makungu yose. Turacafise icifuzo, nimba biri mu bugombe bwawe, udugirire ubuntu, ubutumwa bwawe bw'ibihe bidashira bubwirwe amoko yose, nk'uko umugambi wawe wera umeze, nk'uko wabivuze muri Matayo 24:14, bibe intahe ubwoko bwose, ubiduhe tubigiremo umugabane kubw'ubuntu. Mwami, turagomba gutanga nk'uko bimeze nk'abizigirwa ku butumwa bwawe bwiza bw'agakiza, bwo guharirwa ibyaha, bwo kuzuzwa bw'agakiza ku isi yose. Turagusenga, wugurure imitima kugira ngo bashobore kubwakira mu kwizera, babigiremo umugabane, bakizwe, babe abahigwe. Wewe Mana y'ukuri, turavuze turakoze n'umutima wose, kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen.